haratangujwe icese kuri uyu wa gatatu ku mutumba Saswe ni muri komine Mwaro mu ntara ya Gitega isekeza ryo gutanga imisegetera mu gihugu. Ibirori byo gutanguza icese ico gikorwa vyatewe iteka n'umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye, umushikiranganji w'amagara y'abantu, indongozi zitandukanye ndetse n'abafatanya ibikorwa bagiwe imbere n'userukira PNUD mu Burundi. Emangwanano aserukira PNUD mu Burundi kw'izina ry'abafatanya bikorwa b'u Burundi yashimye kuba ikigega mpuzamakungu cyarashoboye gutanga uburyo bungana n'imiliyoni 28 mu madolari kugira ngo imisegetera irenga miliyoni 7 ishobore kuboneka. Ivyo ngo vyerekana gushigikira mbona kazoza igihugu kizoba kitarangwamwo malaria. Akaba yaremeye ko PNUD izobandanya ishigikira Burundi mu migambi y'iterambere itandukanye, haba mu bijanye n'ubuhinga, inyigisho hamwe n'ibindi. Umushikiranganji w'amagara y'abantu Lidwine Baradahana yarashimiye nawe nyene abafasha muri ico gisata c'amagara y'abantu, yibukije ko malaria ihari mu gihugu aho mu mwaka wa 2024 haharuwe abangana miliyoni 6 bagwaye iyo ndwara. Mu gice ca mbere c'umwaka naho abantu bangana n'imiliyoni 3 bakaba baranduye iyo ndwara, ari nayo mpamvu iryo sekeza ngo ari nkenegwa. Malaria iracari nyinshi mu gihugu c'u Burundi, nkuko mwavyumvise mu mwaka uheze haraharuwe imiliyoni 6 z'abarundi bagwaye ingwara ya malaria, ndetse muri iki gice c'umwaka tukaba tumaze gushika ku miliyoni 3 z'abagwayi. Uyu munsi dukoranijwe n'igikorwa co gukingira abenegihugu indwara ya malaria mu ntumbero yo gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kwitaho umwenegihugu wese ata n'umwe asigaye inyuma. Imisegetera yose hamwe izotangwa ingana n'imiliyoni 7 n'ibihumbi 975 n'amajana 890. Umusegetera umwe ukazosangira abantu 2. Muri iyo misegetera twamenyesha yuko iyingana n'ibihumbi 234 n'ijana yamaze kuronswa bene gihugu bo muri komine ya Busoni mu burere bw'ubuvuzi bwa Busoni na Mukenke, aho twagerageje ubuhinga bushasha bwo guharura abantu mu ngo no mu gutanga imisegetera dukoresheje ubuhinga bwa none, ico twita digitalisation mu gifaransa. Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe yasavye abenegihugu bose bagiye kuronswa imisegetera ndetse n'abayironkejwe kuyikoresha ico yagenewe. Abavyeyi nabo abasaba kandi kwama bitwararika amagara y'ibibondo vyabo kugira ngo babonye ibimenyetso vy'indwara ya malaria babanyarukane kwa muganga. Muze murumviriza abana banyu bavyeyi. Umwana arakarirwa n'ubushuhe kandi amaze gushuha amaraso acakama. Twitwararike abana bacu tubumvirize ku munsi ingene bamerewe, hanyuma duce twihutira kugenda kwa muganga babavure hakiri kare. Wivuje hakiri kare ukira n'ingoga, wivuje uteba ukira utevye canke ikaguhitana. Rero impanuro ndabahaye, mutangwe ibimenyetso vy'indwara ya malaria muce mwirukanga kwa muganga. Hariho umuntu yakunda kuvuga ngo ufise ubushuhe wese ntabagwaye malaria. Muri make urwaye indwara iyo yose wihutire kwa muganga babagira ibipimo babone ko ari malaria, babone ko ari grippe, babone ko ari izindi ndwara zifata abana nk'ibihara n'ibiki kugira babavure hakiri kare. Iyindi mpanuro nagira ndabahe, ko barose iyo misegetera muyikoreshe ico yagenewe. Ubu nyesi nkibibona heshi, ariko hariho abazi ko imisegetera baca bayikoresha uruzitiro rw'imiswi y'inkoko. Ntaho murabibona? Muzoce mubibwira abajejwe intwaro, kuko iyo misegetera kugira iboneke biratwara uburyo. Iryo sekeza ryo gutanga imisegetera ryatanguye kwa 26 Munyonyo rikazorangira kuwa mbere Kigarama uyu mwaka.